mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. nshuti banywanyi mwiriwe neza. Abahinzi bo mu ntara za Makamba, Gitega, Bururi na Kayanza mu Burundi bafite ikibazo cy'ifumbire. Umwembu urashobora kugabanuka kubera nyene duteye igihe kigiye. Bosaba yuko angeriziye na twebwe bato bato rijya ry'ubwa mbere twoshikirwa bakareka guha abo bakire bakize, twebwe tugashikirwa bakaduha. Umwe rero mu baturage bafite ikibazo cy'ifumbire mu Burundi. Naho muri Burkina Faso, Blaise Compaoré wahoze ari umukuru w'igihugu yakatiwe gufungwa burundu adahari, ni mu rubanza rw'iyicwa ry'uwo yasimbuye Thomas Sankara. Abaturage bo mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo barambiwe no guhora bahunga intambara z'urudaca. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi rero tuyahere muri Burkina Faso, aho uwahoze ari umukuru w'igihugu Blaise Compaoré yakatiwe adahari igifungo cya burundu. Urukiko rwamuhamije uruhare mu iyicwa ry'uwo yasimbuye Thomas Sankara. Iyi nkuru murayigezwaho na Frederic Nkundikije. Sankara yarazwi ko afise ivyiyumviro vya marxisme, yagandaguriwe ku murwa mukuru w'ico gihugu afise imyaka 37, amaze imyaka 4 ku butegetsi, yafashe akoze kudeta. Babiri mu bategetsi bakuru bakorana na Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando na Gilbert Diendéré, nabo nyene baciriwe umunyororo wo guherayo. Abo bagabo bose uko ari batatu hamwe n'abandi 11 bagizwa uruhara mu rupfu rwa Sankara bari babihakanye mbere. Batatu muri abo 11 barambitswe izera, abandi nabo bacirwa ibihano vyo gufungwa imyaka iri hagati y'itatu na 20. Blaise Compaoré yaragiriwe n'ivyaha vyo kudurumbanya umutekano w'igihugu, gukorana n'abagandaguye Sankara hamwe no guhisha ikiziga ciwe. Compaoré yabandanije gutwara igihugu mu kiringo c'imyaka 27 imbere yuko akurwa mu yindi kudeta mu mwaka wa 2014. Yaciye ahungira muri Côte d'Ivoire, aho ashobora kuba akiba no muri iki gihe. Frederic Nkundikije, urakoze. Ariko tugumane noneho utujyane muri Ethiopia. Muri Ethiopia aho ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abasivili mu ntara ya Tigreya iherereye mu majyaruguru y'igihugu bugeze ku rwego rwo kwitwa ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Fred, komeza. Ayo makuru yatangajwe n'amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazina muntu, Human Rights Watch na Amnesty International, avuga ko ubwo bwicanyi bwakorewe cyane cyane abasivile b'abanya-Tigreya. Abategetsi ba leta ya Ethiopia bamye bahakana ibirego nk'ivyo bivuye inyuma. Bavuga ko igihe ingwano yatangura ku igenekezo rya 2 ry'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2020, umugambi wabo kwari ukwaka ibigwanisho abakuru b'imirwi yigumuye yo muri Tigreya. Leta ya Ethiopia ntaco yari bwishure kuri ivyo birego bishasha vyashikirijwe n'ayo mashirahamwe ahanira agateka kazina muntu. Tuve muri Ethiopia tunyarukire haruguru yaho muri Sudani. Amatsinda aharanira demokarasi uyu munsi kuwa gatatu yasubiye gutakamba asaba kwamagana kudeta yo mu kwezi kwa 10 gushize. Kudeta yashyize igihugu mu kaga ka politiki kandi igira n'ingaruka ku bukungu bwacyo. Frederic Nkundikije, komeza. Ako kamo gasaba abanyagihugu kwihereza amabarabara kari mu twigoro dushasha two kuremera abasirikare b'abagenerale bafashe ubutegetsi, bigatuma hatangura urutavanako rw'imyiyerekano isaba intwaro ya gisivile. Iyo kudeta ya gisirikare yarahagaritse intwaro y'imfatakibanza ya Sudani yariko itwara igihugu mu nzira ya demokarasi. Inyuma y'imyaka irenga 30 ico gihugu kiri mu ntwaro y'agacinyizo kandi carakumiwe n'amakungu ku butegetsi bwa Perezida Omar Bashir. Iyo kudeta yaratumye ubutunzi bwa Sudani bwari busanzwe bujegajega buyanzara. Igihugu ca Sudani cari catanguye inzira itorosha ya demokarasi kuva aho imyiyerekano y'urutavanako itumye abasirikare bakura ku butegetsi al-Bashir hamwe na leta yiwe ya Kisilamu mu kwezi kwa 4 mwaka wa 2019. Frederic Nkundikije, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu mbibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Ariko rero mudusange no kuri internet kuri wa3 radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, maze mwikurikirire aya makuru uko tuyabagezaho. Mu kanya turajya mu biyaga bigari.
muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage bo mu karere ka rucuru ni mu ntara ya kivu ya ruguru barambiwe no guhora bahunga intambara zidashira. Bavuga ko bamaze guhunga inshuro zirenga eshatu nako mumbabarire mu myaka 10 ishize. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi yaganiriye na bamwe muri bo bamubwira ingaruka bibagiraho. Ayo ni amajwi y'impunzi zigenda n'amaguru zambuka umupaka uhuza Uganda na Kongo ahitwa Ibunagana. Zikoreye ibintu biremereye bigaragara ko ari ibikoresho byo mu rugo. Zihungira muri Uganda igihe cyose habaye guhangana hagati y'ingabo za leta n'abayirwanya. Uyu musaza w'imyaka 69 twaganira ibyo we n'umuryango we bamaze kunyuramo mu nshuro zigera kuri 3 bahunze bakongera bagahunguka. Bidutera ikibazo cyane kubera ko usanga tubuza amahoro, wirukankanye itungo wenda bakaryiba. Kejo ubundi umunsi amasasa avuga abantu barirutse cyane bati ibintu ugasanga horera ari ukubura umutekano. Maze guhunga 3 n'umuryango hari igihe twagiye mu nkambi haratunanira kubera iriya y'Ibugande kubera kurwara malaria, abantu bamwe baranahagwa, ubwo duhera ko turagaruka tuza kuba hano Ibugande hano hafi y'umupaka, hatunaniye dusubira muri Kongo. Ikibazo cy'umutekano muke kigira ngaruka ki ku bikorwa by'ubuzima bwa buri munsi? Mbo nk'imyaka dusiga mu murima dusanga abantu barayikuye bakagenda, hakaba n'igihe n'inzu bazifungura bagatwara ibyasigaye mu nzu byose, wageraho ugatangira bushya. Bo bidusubiza inyuma cyane kubera ko hari igihe usanga usubiraho nta kintu na kimwe ufite, wari ufite itungo warariririye mu buhungiro, wageraho ugatangira bushya ukagira inzara, ukabura n'amafaranga yo kurihirira abana mu ishuri, ugasanga ahanini abana batajya kwiga. Maze gupfusha abakwe 3 n'umwana umwe kubera ibintu by'intambara. Nyuma yo kuvugana nawe nongeye mvugana n'umukazana we wabuze umugabo muri izo ntambara. Ubu hano ngewe mfite abana 4 ariko batagira se. Umugabo wanjye twaraburanye hashize imyaka 6, yararashwe yaguye mu masasu twatatanye. Yansiganye umwana mutoya, uwo mwana yijije imyaka 6 ntabwo azise. Mfitemo n'umwora arwaye y'amasasu avuza aje yikubita hasi akaraba. Nanjye ubwanjye nabaye paralize igice kimwe kubera intambara, ntabwo nshobora kwirukanga nucyo ko mbayeho. Nta mahoro mfite, mbese mwayinosi nta mahoro nyifite. Uhunze nk'inshuro zingahe kuva ibibazo by'intambara byawe? Ubwa mbere twahunze iriya ntambara yari yitwa CNDP, turagenda tuja mu nkambi, hatunaniye turagaruka, tuza kongera guhunga duhunga M23. Noneho M23 iziye imyaka 10 tuhunga tugaruka. Ubu baye ubwa 3 tunari kugenda tukagaruka, noneho twabuze iyo turagana. Ugize amahirwe kubona nk'umutegetsi wa Kongo, niki wamusaba urebye nk'ibibazo ukiyemo? Namusaba amahoro, nangwa se afite yanjyana pe akantwara kava mayi no Kongo, kabona nanjye ngiza ubwisanzure nk'abandi. Ubuzima nk'ubu babusangiye n'abandi banyekongo benshi muri ako karere no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu. Icyo bahurizaho nuko igisubizo kirambye cy'amakimbirane kigomba kuboneka kugira ngo bashobore kongera kubaho mu buzima bufite intego. Nta buzima dufite, dusa n'abantu bataye umutwe, ubwo turi kubona tumeze nk'abasazi mu kirere. None irihunga n'ihunguka rya buri gihe nta mahoro dubifitemo, twasanga ko twowe turukoberwa ibyacu n'ibiki. Iterambere nta gihe cyo tuzatera imbere, biterwe n'iyuko dufite ibibazo bya buri kanya. Washaka ngo wagira wabona kantu ukasanga intambara zirabaye. Muri byose nta kintu inyungu yo twobonamo. Mu buhinzi turahinga bakaza bakiba bakabisahura hejuru y'intambara, ubworozi bwacu bakaza bakabusahura hejuru y'intambara. Turabona ko nta kintu dufitemo muri byose mu by'ubuzima bwacu. Remaze guhungaho nk'inshuro 4, mpunguka njya Uganda nsubira muri Kongo, mva muri Uganda nsubira muri Kongo. Cyane ndarushe cyane. Twasaba ko Kongo yadufasha kubyo n'ibihugu byo hanze byadufasha ku mutekano muzima, tukabona ko twahinga tukorora tukagira ubuzima bwiza. Kazi iko tuko bie mu Bunagana, tuko bie sana, lakini leo inatusumbua ni ile vita kila siku. Inatusumbua sana. Tunapotea sasa hivi, tunakimbia, unaacha vitu mu nyumba, barabara watu wanapotea, baba maisha iendelee, inarudia nyuma. Sasa tutafanya mwaga. Imirwano muri teritware ya Rucuro yatangiye mu cyumweru gishize yatewe no kunanirwa kubona igisubizo kirambye ku bibazo umutwe wa M23 ufitanye na leta ya Kongo.
ibyo bituma abaturage batakaza icyizere cy'ejo hazaza ku mutekano wabo. Ubwo twateguraga iyi nkuru hari amakuru yavugwaga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu imirwano ikaze yongeye gutangira ahitwa Ijomba na Kinyamahura, mu gihe hari hategerejwe inama y'abayobozi bo mu bihugu byo mu karere i Nairobi muri Kenya. Mu by'iyi nama iganiraho harimo n'ikibazo cya M23 mu rwego rwo kugishakira umuti. Biravugwa ko abarwanyi b'uwo mutwe wa M23 nabo bashobora kuba bohereje intumwa muri iyo nama. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi. Abahinzi bo mu ntara za Makamba, Gitega, Bururi na Kayanza barinubira ko umusaruro w'impeshyi utazaba mwiza. Bababajwe nuko bishyuye ifumbire ariko uruganda Fomi ruyikora rubahanye kandi nabi. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye dufatanyije n'abanywanyi bacu mu Burundi. Murayigezwaho na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda. Ukagenda Makamba ntuyironka, ukumva ngo irikiza ingoma ukagenda ntuyironke, ugiye mu Kayogoro bakubwira tekate. Uwo numwe mu barimyi bo muri zone Nyange komine n'intara ya Makamba yariko yidoga ko ikiringo c'irima y'impeshi caheze atafumbiri kuyaronse, eka n'abandi barimyi bari barishe ku gihe yabashikiriye itevye ataci kibamariye. Mu bisanzwe gucerwa dusa nk'abacerewe. Ikibazo ca ngeri bamwe bakayironka abandi ntibayironke. Cabitumye twarose angeri bitevye tuyironka itevye kubera harahiza bakazana nyinshi mugabo twe ntidishikirwe igaca yose twarabagwiza tunga, nico gituma twe tuyibura. Ironka abantu bifise ukazubona batwaye nk'imifuko 10, 20, nawe wiyandikishije agafuko kamwe ugaca uyibura uko nyene uhenda ngo niyo amashira hamwe. Inkurikizi rero nuko harabahitishijemwo baratera ibiharage n'ibindi biterwa atamwavu w'ikizungu bakoresheje, imima yabo igaca yononekara. Ndafise ikivi c'intore hajya hepfo ku buryo bw'uko twiteze yangere tukayibura, ntiziya zarapfuye kuko narabuze bitabitse nacangira gute utubona tabe mwifwiza mugabo harya hepfo murabona byarapfuye kuko ntaco naronse ntabitse. Ikibazo cyo kubura ifumbire caribonekeje no mu bindi bice by'igihugu nko mu ntara za Gitega, Ruyigi na Kayanza nk'uko bagenzi bacu bashoboye kuvyibonera. Kubera rero ico kibazo cagiye kiribonekeza, haci haba umugwi w'abantu bifise baca bagura iyo fumbire ku bwinshi kugira bagaruke kuyigurisha ku banyagihugu. Bashobora gucira 50. Iyo mufuko ni 29. Chaka kubwira ati ciza ni rya borodero ndayihuguriye. Kandi ntabaguha bimwe 29. Yika acha guha 25 ugacha wemera ukadodo urumva ni gwaruho. Niwe babandi usanga amamoto yaduca ko ngaha ngo niza amashira hamwe kandi ari babandi bamenya iyo banyegeza. Ukazusanga bagaruka kuzitudandaza. Bivanye nuko batarose ifumbire uko bitegerezwa, abarimyi bakaba taco biteze kinini ku mwimbo w'ivyaremwe ku mpeshi, bagasaba ko itangwa ry'ifumbire yoba ku mugaragaro bose bakaronka atamwana n'ikinono. Umwembu urashobora kugabanuka kubera nyene duteye igihe kigiye. Bosaba yuko angeri ziye natwebwe bato bato rijya ry'ubwa mbere twoshikirwa bakareka guha abo bakire bakize, natwebwe tugashikirwa bakaduha. Musitanteri wa komine Bugendana mu ntara ya Gitega Bukuru Beatrice, ikomine nayo nyene yagize ico kibazo, nawe nyene nabona ko umwimbu utazoba mwiza na gato kandi hakaba harabaye imyidogo myinshi mu barongoye. Abene gihugu bagumye barindiriye kuko murazi yuko bariha avance mugabo ifumbire hage haraza duke none rero usanga abene gihugu baguma bidoga. Twe turiko turaraba tubona dufise ubwoba kuko benshi ntibateye, hariho abateye mu mase y'ikirundi gusa babure vyose. Rero nukuri hari imyidogo myinshi kubijanye n'ifumbire. Eka no mu ntara ya Bururi abarimyi ntibarose ifumbire ikwiye nk'uko vyemezwa na buramatari w'iyo ntara Colonel Leonidas Bandenza Amaso, agasaba ko iyo fumbire yozirashikirizwa abarimyi ku gihe kandi abarishe bakayironswa ikwiye. Abarongoye ikigo ca Fomi n'abajejwe by'uburimi n'ubworozi mu bushikanganji bazofata ivyigwa bakagira hamwe bakaraba ivy'abene igihugu bakeneye mu ntara kugira ngo babe babishize imbere kuko urazi ko bari hakare hanyuma iyo fumbire ikaba yajeho. Ahubwo ngasaba yuko n'ivyo bigo boza barashirako ibirenga ko biya bita marge de sécurité. Kuri ico kibazo kivugwa mu gihugu kijanye n'ikena gifumbire, umuvugizi w'ubushikiranganje bidukikije uburimyi n'ubworozi yaragize ico kivuze ko mu kiganiro cabaye c'abavugizi mu kwezi kwa Ntwarante umwaka 2022 yishuye ahumuriza abarimyi ko mu bushikiranganje ico kibazo bagifashe mu minwe. Yarabonetse neza yuko
yuko abasaza ifumbire babaye benshi cyane, abakora mu bushikiranganji hirya no hino bakora kurikirana iki kibazo ku neza y'umurimo. Ubu rero muraza ko ari akaryo keza kugira ngo duhumurize abenegihugu bumve yuko iki kibazo cy'ifumbire kiri mu myitwarariko ya leta kandi kiba turagikurikirana. Ico kibazo c'ibura ry'ifumbire si c'uno munsi. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2022 umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano Gervais Ndirakobuca yarakoranije babona batari bose abajejwe uburimyi mu gihugu n'abajejwe ububiko bw'ishiramwe FOMI rihingura iyo fumbire bakorera mu gihugu cose kugira bavugane ico kibazo c'ikena gifumbire mu gihugu. Muri iyo nama harashikirijwe ko intara 10 kuri 18 zigize igihugu arizo zitarashikana ibice 50% mu kuronswa ifumbire imbura na totahaza, kandi ari ikenewe cyane ku bitego by'umuceri, ibiharage n'ibiraya. Umushikiranganji Gervais Ndirakobuca afatiye ku myidogo y'abarimyi yaciye afata ingingo ko abajejwe gutanga iyo fumbire botandukanya ihabwa amashirahamwe akora ivy'uburimyi n'ihabwa abarimyi basanzwe kugira ico kibazo kive mu nzira. Ariko gushika ubu iyo ngingo bikaboneka ko ataco yafashije kuko imyidogo y'abarimyi yagumyeho. Desire Hatungimana, urakoze rero watugezagaho iyi nkuru ijwi rya Amerika yateguranye n'abanywanyi bayo mu Burundi. Ni inkuru ku kibazo cy'amafumbire mu ntara zimwe na zimwe z'u Burundi. Igira hirya ariko mada winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi wibugo. Yego rata uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yabababababa shofe twigende Kombo Taxi yaje. Kombo Taxi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya Amerika. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo Taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje. Ubu noneho ni ikiganiro bungabunga ubuzima, murakigezwaho na Eugenie Mukankusi. Ndabaramukire Eugenie Mukankusi, mbashimiye kuba muri kumwe natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima. Amarushanwa Olympique yo mu bihe by'ubukonje aherutse kubera mu Bushinwa yazanye impaka ku kizwi nka dopage mu gifaransa cyangwa se doping mu cyongereza. Ubu ni uburyo bwo gukoresha imiti itemewe n'amategeko cyangwa ubundi buryo butuma umukinnyi abasha gukora ibirenze by'umubiri we ubwawo wakwishoboza. Nk'uko ikigo kirwanya ikoreshwa ry'iyo miti ku isi kibivuga, iyo ni imiti ibarirwa mu bikoreshwa mu kongera umubiri izo ngufu zidasanzwe. Hari uburyo imiti n'ibindi bikoreshwa nkayo bishyirwa ku gipimo ku rwego rw'isi. Iyo byujuje 2 kuri 3 bikurikira bishyirwa mu rwego rwa dopage. Harimo kuba bibangamira ubumwe bw'abakinnyi, kuba bishobora kwangiza ubuzima bw'umukinnyi no kuba bimwongerera ubushobozi burenze ubw'umubiri we. Abakinnyi bakinira gutsinda hejuru y'amaraso, icyuya n'amarira. Bamwe bashakisha uburyo barusha abandi mu marushanwa, hanyuma bakayoboka kwiteza imiti. Ni imiti irimo ibinyabutabire byongerera ingufu uyitewe. Bene iyi miti ishobora guteza ingaruka zikomeye ku mubiri, bikaba byanateza urupfu. Abahanga bavuga ko imiti yongera ingufu ikunze gukoreshwa ari izamura imisemburo izwi nka anabolic steroids. Iyo ngiyo yigana imikorere y'umusemburo wa kigabo wa testosterone, ikanafasha mu kongera ireme ry'imikaya no gutwika ibinure, nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe serivisi z'ubuvuzi mu Bwongereza. Iyo bene iyo miti ikoreshejwe nabi, ishobora gutera indwara y'umutima, uguturika kw'imitsi yo mu bwonko, ukuvura kw'amaraso, ikaba yanahagarika impyiko gukora. Ku bagabo bayikoresha bashobora kugira ikibazo cy'igabanuka rikabije ry'udusabo tw'intanga, gutakaza ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ndetse baba bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri ya prostate. Ku bagore nabo bashobora kugira ingorane mu bijyanye n'imihango, bakaba banapfuka umusatsi.
imiti ikuza imisemburo, amfetamine n'iterwa mu mitsi yose iri ku rutonde rurerure rw'ibintu bitemewe mu mikino olempike. Ikoreshwa rya bene iyi miti yongera ingufu mu marushanwa ni ikintu kigaragara ku isi hose. Lance Armstrong wegukanye isiganwa rya Tour de France inshuro 7 yaje gukurwaho imidari yose yatsindiye nyuma y'aho iperereza rigaragaje ko yakoresheje imiti yongera ingufu. Blessing Okagbare, umunyanigeriakazi ukina umukino wo gusiganwa ku maguru, yabujijwe kwitabira imikino olempike nyuma y'aho ibipimo bigaragaje ko yakoresheje imiti yongera ingufu iterwa mu maraso. Ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abakinnyi batabigize umwuga ryabujije ikoreshwa ry'imiti yongera ingufu mu 1928. Gupima abakinnyi byaje gutangira gushyirwa mu bikorwa imyaka 30 nyuma y'icyo cyemezo. Muganga Mohamed Diop yita ku bakinnyi, akaba na perezida w'umuryango Rado Africa Zone ya 2 n'iya 3. Ni umuryango urwanya ikoreshwa ry'imiti itemewe n'amategeko yongerera umubiri ingufu. Aratubwira uko abona iki kibazo muri Afurika n'icyakorwa. Dusa n'abibwira ko ibyongera ingufu bitemewe ari ugufata cyangwa kurya ibintu runaka, ariko hari ukundi kurenga ku mabwiriza arwanya ibyongera ingufu kuza muri iki cyiciro hagendewe ku gisobanuro. Nk'urugero, gutanga inkari zitari zo mu isuzumwa bifatwa nabyo muri icyo cyiciro. Gusanganwa imiti ishobora kongera ingufu niyo uba utayifashe nabyo bifatwa nko kuyikoresha. Gucuruza bene iyo miti nabyo nuko. Hari ubundi buryo nko kwitera amaraso ubwawe ndetse n'ibindi bikomeye kurenzaho. Igenzura ry'ibitemewe muri siporo ni gahunda ikoze mu buryo bumwe hose ku isi. Ibizamini bikorwa mu gihe cy'irushanwa, ariko hari n'ibizamini bikorerwa hanze y'amarushanwa kuko bamwe mu bakinnyi bashobora gukoresha ibintu byongera ingufu batari mu marushanwa kandi baba bagomba nabo kugenzurwa neza. Bamwe mu bakinnyi bakoresha bene iyo miti kuko baba bashaka gushimwa mu bantu. Rimwe na rimwe biterwa n'uko umukinnyi akirutse imvune kandi ashaka kugaruza vuba vuba igihe yataye ubwo yari yaravunitse. Yewe n'abantu basanzwe usanga bashaka gukoresha imiti yongera ingufu nta mpamvu zigaragara zibibateye. Iki gikorwa kandi kivuze kuriganya, kwanga kuba ku rugero rumwe n'urwabo muhanganye. Urugero, hari imiti ituma ugira ingufu ziruseho. Iyi ni nk'iyitwa anabolic steroids ifasha mu kongera ireme ry'imikaya. Hari kandi n'indi ituma ushaka kunyara kenshi izwi nka diuretics. Aho ushobora gukoresha imiti ikongerera ingufu ugakoresha n'ituma unyara kenshi. Iyo nyine ituma unyara cyane, bityo ya miti yongera ingufu ikaba itagaragara cyane mu isuzumwa wakorewe. Hari kandi iyongera ubukana ituma umukinnyi yongera amashagaga. Nk'uko twabivuze, kongera umubiri ingufu ntibyemewe imbere y'amategeko mu bahiganwa ku bagize siporo umwuga, uretse ko n'abatarayigize umwuga babikoresha ku mpamvu zitandukanye. Ku giti cyawe ubona ute ikoreshwa ry'ibintu byongerera umubiri ingufu hanze y'amarushanwa? Wowe cyangwa se undi muntu uzi, hari uwaba yarabikoresheje mu marushanwa mu kongera umubiri ingufu cyangwa se mu bundi buryo? Dore bimwe mu bitekerezo twahawe kuri Facebook. Rabiyu Nohu Nabuka yanditse agira ati: birumvikana rwose, nkoresha imiti nk'iyo kugira ngo mfashe ubuzima bwanjye, ariko ngomba kubanza kubaza muganga mbere yo kuyikoresha. Abdullah Yusuf Mohamed we yaragize ati: nkubwije ukuri, ntabwo nkoresha ibintu byongera ingufu kubera ko umubiri wanjye ntushobora kubyakira. Naho Kawu Mairuwa Bajoga we ati: cyane rwose, kongerera umubiri ingufu ni ngombwa kubera ko bituma ukora ntiwumve ko unaniwe. Ubwo igisasu cya rutura cyaturikaga muri Somalia kikica abantu barenga 500 mu mwaka wa 2017, muganga Ahmed Abdikadir Mohamed yagize agahinda abona ntacyo ari bumarira abantu barimo kuvirirana kugeza bashizemo umwuka. Umwaka umwe nyuma yaho, mu kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2018, muganga Mohamed yatangije serivisi yo gutanga amaraso yise Benadir Blood Service. Imyaka 27 nicyo gihe abanyasomaliya bari bamaze badafite ububiko rusange bw'amaraso. Mu mwaka wa 2017 igisasu cyaraturitse gihitana hafi abantu 500. Kubona abantu bapfa bitewe no gutakaza amaraso menshi byatumye umuganga umwe atangiza ububiko rusange bw'amaraso. xaruntan wuxuu u shaqeeyaa si volunteer ah oo isxilqaan ah. Turi abakorerabushake kuri ubu bubiko bw'amaraso.
dufasha abantu bo mu karere ka Benadiri bakeneye byihutirwa amaraso buri munsi. Dukora buri gihe duharanira gufasha abaturage uko dushoboye kose, kandi twohereza amaraso ku bitaro bya leta n'iby'abikorera. Hamwe n'itsinda ry'abaganga, abaforomo, abakozi ba laboratwari n'abakorerabushake bashobora gutanga amaraso ku bitaro binyuranye byo muri Mogadishu. Ibi ni ingenzi kuko mu gihe ibitaro byigenga biba bifite ububiko buto bw'amaraso bwabyo bwite, Benadir Blood Service nibwo bubiko rusange bwonyine buhari. Ni ku nshuro ya 4 ntanga amaraso yanjye mbigirira Abanyasomaliya, kandi nzagaruka gutanga amaraso nanone. Numva ko hari ibura ry'amaraso, ni nayo mpamvu nyatanga ngo ndokora abantu. Ndakangurira Abanyasomaliya, imiryango nterankunga na leta gushyiraho vuba ububiko bw'igihugu kugira ngo tudatakaza abantu bitewe n'ibura ry'amaraso. Abapfa bazize kubura amaraso ni benshi ugereranyije n'abicwa n'amasasu. Imibare y'ubushakashatsi bwa vuba buheruka gukorwa n'ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF igaragaza ko buri mwaka muri Somalia abagore 5,000 bapfa bazize ibibazo bijyanye no kubyara. Kimwe muri ibyo bibazo ni ukutabona amaraso asukuye baterwa. Amaraso asukuye ni ingenzi ku bagore batwite, abantu bafite indwara zidakira n'abakomerekeye mu ntambara. ayaan muddooyin badan keliya ka xanuunsanay waa la yidhaqaa marka alxamdulilahi. maranye igihe uburwayi impyiko zanjye zikorerwa dialyse, ahantu rero haramfasha mu bijyanye n'amaraso. Bampa amaraso ku buntu, Imana ishimwe. Buri cyumweru nza hano gufata amaraso yatanzwe n'abandi. Ubushakashatsi bw'ibitaro Mayo Clinic byo muri Amerika bugaragaza ko umuntu umwe ashobora gutanga 1/2 cya litiro y'amaraso ntibigire ingaruka mbi bitera ku buzima bwe. Ishami rya Loni ryita ku buzima OMS rivuga ko umuntu umwe utanze amaraso abarokoye nibura ubuzima bw'abantu 3. Biroroshye kugotwa n'akazi kenshi mu mibereho ya buri munsi, ikintu gishobora gutuma bitoroha guhitamo kwita ku buzima bwawe ndetse n'imirire myiza. Buri gihe baba bihuta kandi bahuze cyane. Ubwo ni ubuzima busanzwe bwo mu mujyi. Igihe kirahenze cyane ku buryo no kugera ku ndyo ikungahaye ku ntungamubiri kandi iboneye bishobora rimwe na rimwe kugorana. Abantu benshi bamara igihe cyabo ku kazi, bakamara igihe gito mu ngo bikarangira bahisemo kugura ibiryo bitetse bifunze batahana, kandi bene ibyo biryo bifunze si byiza cyane ku buzima bwacu. Mauro Celole avuga ko afite imirimo 2, ni umucungamari kandi akaba impirimbanyi y'uburenganzira mu muryango utegamiye kuri leta. Ibyo byatumye ingengabihe yo kurya ayirengagiza. Amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya corona urabisanga ku Ijwi ry'Amerika kuri radio yacu VOA.com. Naha dusoreje ikiganiro bungabunga ubuzima. Nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Bakunze baradiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu rero nahangaha amakuru yo muri aka kanya ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Murakarama.